rero turagoye akanya kugira ngo nawe iryo jambo ryawe udushikirize turyumve urabikaze. Amen. Amen. Ndanezerewe cyane. Uno munsi ndanezerewe cyane kubera muri ngaha. Abanezerewe kandi kuba nagize mu kirenge cya Yesu. Hariho abandi batabashe kukigeramo bayebeye hagati, ariko je ndabishimira Imana kuba mu kirenge cya Yesu ndakigezemo nkaba ndagejeje neza. Jewe icyo naguma ndabashikirize nuko indahiro ndayo no munsi nuko ngiye gukurikiza iby'Imana, mwumvira ababyeyi cyo bambwira icyo ari cyo cyose. Ikindi ni gukorera Imana kuko ubwami bw'ijuru buri hafi, nk'uko pasiteri yabivuze. Nk'uko twihane twezwe tugire n'ijwi twagize icyaha. Mwese muri ngaha ndabarahiye imbere, ngiye gukurikira iby'Imana, mve mu za ngeso mbi nisanzwe ndimo, kuko ubu atajwi rinyagiriza icyaha na kimwe. Imana nishimye. Amen. Narabatizwa nafise amajwi menshi anyagiriza ibyaha, nakora ingeso zitandukanye. Ababyeyi mwe bakavuga ati jewe izo ngeso nizimbereye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Ikaze mu rugo rwacu. Nk'uko mubibona turi Numunezero nangere kubona imfura yacu muri rugo uyu munsi yemeye kuvuka ibya kabiri kuri Kristo. Mu byishimo dufise twe mu muryango hano, kandi turabona amahirwe mwaje gushikira n'abantu bakiri inyuma. Tuvuze ati natwe turanezererwa uyu munsi kuko abaje kare bararushe, abaza kuza mu nyuma nabo tuze kubakira bamaze kuruhuka na gato. Reka turusabe umubyeyi arusengere kino kubaca uwo munsi cy'uru rubanza rw'uyu munsi w'imfura yacu, kandi twebwe kandi twisukura urubanza rw'uyu munsi turushyire mu biganza y'Imana. Rusengere urubanza rurandanye. Mana data twese ijoro, turagushimiye turagukengurukiye kutubaha ahantu Mana kuri Imana nziza. Mana data twese uri mu ijoro, turakoretse umwana wacu yemeye kugera ikirenge mu cya Yesu. Ndakwinginze Mana wo mu ijoro, dushikare kumukomeza no kumugirira neza, urashikara kumurinda abagenzi babi, umurinda abagenzi b'ibyigenze. Mu izina rya Yesu Kristo turaguhamagaye ngo uzubane nawe. Mana yo mu ijoro, azabere icitegererezo uru rugo. Mana yo mu ijoro, ababyeyi bazomubona baze bishime. Mana yo mu ijoro, uzobukoze uramukomeza. None natwe turishimye Mana, turakweretse ibize gukorekera hano byose, ibinyobwa byose bigiye kugaragara hano, ibifungurwa byose bihumanure. Data wera turasengeye n'abakiri ko baraza, urabazigama kuko bagendera ku byuma byakozwe n'abana b'abantu, urabagirira neza bazigama bashikana amahoro. Natwe dushikare kwishima no kunezerwa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Kurukundo kwawe amba kumigambi yawe komera.
dufasha imfuvyi n'abapfakazi dufasha abantu nk'aba hano bamukikuje rero bari hano kubera wewe nawe rero turaguha akanya utubwire ijambo ryawe ry'uno munsi ibyo twaje dukurikira benshi baje bava kure kuri iryo jambo ryawe rero turaguha akanya kugira ngo nawe iryo jambo ryawe udushikirize turyumve uraho ikaze. Amen. Ndanezerewe cyane uno munsi ndanezerewe cyane kubera muri ngaha abanezerewe kandi kuba nagize mu kirenge cya Yesu. Hariho abandi batabashe kukigeramo bayebeye hagati ariko je ndabishimira Imana kuba mu kirenge cya Yesu ndakigezemo nkaba ndagejeje neza. Jewe icyo naguma ndabashikirize nuko indahiro ndayo no munsi nuko ngiye gukurikiza iby'Imana mwumvira ababyeyi cyo bambwira icyo ari cyo cyose. Ikindi ni gukorera Imana kuko ubwami bw'ijuru buri hafi nk'uko pasiteri yabivuze. Nk'uko twihane twezwe tugire n'ijwi twagize icyaha. Mwese muri ngaha ndabarahiye imbere ngiye gukurikira iby'Imana mve mu zangeso mbi nisanzwe ndimo kuko ubu atajwe rinyagiriza icana kimwe. Imana nishimye. Amen. Narabatizwa nafise amajwi menshi anyagiriza ibyaha nakora ingeso zitandukanye. Ababyeyi mwe bakavuga ati jewe izo ngeso nizimbereye ariko birabababaza. Ariko je kubashitse aya masaha abavyeyi banje banezerwa. Mwumva mama nje yararize yumvise ko ngeze aho mbatizwa. Jere Imana tuyamashi kwanza. Ndarahiye imbere yanyu ngiye gukurikiza iby'Imana numvira ababyeyi sinzosubira mu zangeso mbi. Imana iramu ubushobozi. Amen. Reka mukeze mumfashe tumukomera amashi. Ego aravuze ijambo ryiza, aravuze ijambo nza kugera mu mwanya waryo ndarisozera ko ariko nawe yagendana na benshi. Yaragendanye no gwaruka rungana nawe, yaragendanye no gwaruka rumuruta, yaragendanye nabashikiwe. Reka karo kanya fashe mushikiwe mukuru aze kugira ngo nawe Shimama mbania nkuko yaramubwiye ati mu mwanya muza gutanga amajambo ndasaba ijambo nza gushingira nahe musaza wanje. Reka dusabe uri hanze gato amuduhamagariye mushikiwe mukuru kugira ngo nawe atubwiye gishinga naye ciwe niwe yabaye hafi yiwe. Yagiye kwa inakuru niwe waramwakira. Byinshi barabaganira tutazi kuba rero yasabye ijambo ko yo mushingira intahe. Twobusaba abari hanze ndabona ko abanguka kugira ngo bahamagare uyo mushikiwe mukuru kugira ngo nawe ashinge intahe, ashingira intahe musaza we mutonyi. Reka dumuhe akanya nawe agira ico adushikirije. Tuba turamurindirira tuba turaha umwanya abagendanye nawe aribo babanyi biwe, aribo babanyi bacu. Nawe nyine bavuze ati mu muri uwo mwanya naje nafite ishinga ntahe nza gushinga intahe, shingira intahe uyo yaje kuvuga ijambo nyene. Reka nawe muri abo babanyi bagendanye nawe tumuhe umwanya kugira ngo avuge ijambo. Uyo ndi kuri iyo sofoni araho ikaze.
Imana ishimwe egera inyuma gato ndabarakije mwese mw'izina rya Kristo Yesu. Amanje nkuko mutama bivuze hajya bisanzwe ndumubanyi wagi n'abandi bose basanzwe bangaha. Jewe mu majambo makenya ginda muzi kuva kera twarabanye kuva mu kinama hose twari tubana kuva kiri umwana mutoya narinda muzi umva twarakuranye ndamuzi kabisa. Hamagi mu bisanzwe kera uko yagiye arakura nkuko we nyene yavyivugiye ntiyarafise ingeso nziza zibereye, ntiyarafise ingeso nziza kabisa zibereye nkuko we nyene yavyivugiye hano. Jewe maze kumva yuko yagiye kw'iki gice byaranejeje cyane, maze kumva yuko yagiye kwiga inyigisho zo kubatizwa byaranejeje cyane. Ejo niyo twame tuganira na mama wiwe ngaha muri saro turi kumwe na papa wiwe, ambwira ati vraiment gijewe ndamushingira intahe, vraiment yahindutse, yabaye umukristo yahindutse ku buryo ngo asigaye telefona ambwira ati ngo mama ngo ndakurungikira 5,000 umwe agafana. Carumva ndanezerewe vraiment yarahindutse cyane. Bwa mbere yarafise ingeso nyene zitabereye. Burya cono babwira coco hajya gukizwa canke gusenga. Twebwe mu bisanzwe abantu benshi dukizwa kugira ngo tuzoje mwijuru. Bisanzwe abantu benshi dukizwa kugira ngo turiko turarondera ubwami bw'Imana. Ariko ico nabonye coco gukizwa biduha discipline, gukizwa ni education. Gukizwa biduha indero nziza kuko hariyo ibintu udashobora gukora warakijijwe. Ufise agakiza k'Imana hari ibintu udashobora gukora. Nkuko rero je mumbona ngaha ndanezerewe cyane kubona umuvukanye ginga yarahindutse agafata ingingo yo gukurikirana inzira y'agakiza. Vraiment tumwitegeko kubera twe twari tumaze kubona intango yo guhinduka kuva atangura kwiga inyigisho zo kubatizwa, ariko ubu tumwitegeko n'ibindi, tumwitegeko ibindi birushirije ibi twari tumaze kubona, tumwitegeko ibishinga nahe biri imbere. Nkuko nyene yavyivugiye ati ngiye kumvira abavyeyi, nkuko yavyivugiye ati ngiye guhinduka ngo ndarahiye imbere yanyu. Vraiment n'umubanyi mwiza kari ni nka mutonyi wanje uyugi. Kera akiri umwana twamwita Sherdo, gusa n'ubu niko yitwa, gusa niko twakunda kumwita akiri umwana ko twarakuranye cyane, ndamuzi, twarabanye cyane imyaka myinshi, n'ubu urabona ko tukibana. Hama turashima Imana yamushoboje kuja kwiga inyigisho, Imana yamushoboje no guhinduka kuko ntivyari vyoroshe. Mama wiwe narumva ngaba ariko barashwana cyane iki ibintu nk'ivyo, ariko ubu unya kuba numva twicara n'abavyeyi biwe ngaha nkumva bariko baramushingira intahe atari no ngaha, atari hafi yabo kuko ntiyari ngaha, yari mu kinama. Mugabo twicaranye ngaha n'abavyeyi biwe bariko baramushingira intahe, yavuga ati vraiment turafise umwana ndazi imbere azoba ari heza. Ariko kera naracanka nkumva bariko bashwana iki ibintu nk'ivyo, ariko nkaba numva abavyeyi biwe bamushingira intahe byaranezereje cyane. Vraiment reka tumuhe courage, atera aje imbere ntazosubira inyuma. Uko usubiye inyuma uburake ni wasubira inyuma, uburake bya bindi wakora kera bidoca biza kenshi vyiyongeranije, bidoca bizana na uburake bwishi vyiyongeranije. Tumutere rero courage, abandanye inzira y'agakiza yatanguye, ko gukizwa ni vyiza, gukizwa biduha indero nziza, gukizwa bidutoza indero nziza by'ukuri, kuko hari ibyo udashobora gukora warakijijwe, hari amajambo udashobora kuvuga warakijijwe, hari ingeso mu bisanzwe udashobora gukora warakijijwe, kuko ufise ikikuboha muri wewe, ufise ikikuboha ikikurimita majambo makenya. Kareho tumutera intege umuvukanyi wacu ngaha mutonyi wanje gi ashishikare akomere mu nzira y'agakiza. Imana imushoboze, Imana ibahezagire kunyumviriza. Yego. Uyu ndi kuri Yosofoni kwijambo
aje gishinga ntaye ciwe ego nkuko bivuze Sofoni yavukiye imuhira iwacu mu Kinama nkuko avuze yuko Gi nawe nyene yakuze akurira mu Kinama ntiyabeshe ni mutonyi kuri Sofoni kandi nawe nyene asanzwe abizi tutarandiriye ku majambo meza Sofoni yagiye avuga yavuze ati kuvyo arahiye imbere y'abavyeyi nk'aba avuga ati aremeye kugendera mu gakiza nabikore nkuko yabitanguye reka duha kaya nyinakuru yagiye kwiga igice samedi kesha kugenda vendredi avuye muri kugiswar yagiye vendredi akagaruka dimanche soir urumva yuko nawe nyene afise gishinga ntahe ashobora kuvuga kuko nawe nyene bafise umwanya bari kumwe nawe reka tumuhe ikaze inakuru kaze. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Manje kuba ramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Jewe icyo novuga kuri uyu mwana wanje kimwe sinovuga namanze gushimira abambona turi kumwe hano abantu baje kudukeza gatoyi baje kudukeza bavuye hirya no hino bakaba baje kudufata ku mugongo manze kubashimira Imana ibahezagire. Hanyuma kuri uyu mwana kweri nkuko se wiwavuze hanini turabana kandi asinze gushika hino agombye kugira ngo tubane muhira yaravuga ati jewe ndarino kandi nejo ndorarino kugeza naho ambwira ati jewe naramaze kwakira agakiza kandi ako gakiza na papa nakurikiye papa nkurikira mama nakurikiye na bibi wanje rero maze kubivuga uko nkaba naye naravuze ataranavuka ndavuga imbere yuko vyari umwana w'umukobwa nherukirako nukuri ndavuga nti nari wa mana we nimba uri Imana nkaba ndagusenga uri Imana nkaba ndagukorera uri Imana nukuri ndagusavye inyuma y'umukobwa mperukiyeko nzobone umwana w'umuhungu uzomumpe ndamuheruke naho azoba ari umwe azoze ari umuhungu ntuzompe uwundi mukobwa. Hanyuma bukeye Imana iramfasha nca mbyara umuhungu ndashima Imana. Mu nyuma ndavuga nti Imana urakoze urashikize ibyo nagusavye nongera ndavuga nti Mana n'ubundi niwa muwundi mwana uzompe umwana w'umuhungu kugira azombyarire utwana tuzondere ngeze mu zabukuru tuzombe hafi ngeze mu zabukuru. Hanyuma ndabiyisaba insubiye kumpa ikimpa uyu muhungu wanje mubona ngaha ndashima Imana. None rero gushima Imana kw'ivyo byose twana nayisaba nukuri yaratumpaye turaseruka nkaryoherwa turaseruka nkanezerwa. Rero ndanezerewe ko umwana wanje yageze ikirenge mu ca Yesu kandi akanyereka urukundo azokunda Yesu Kristo. Aramaze gushinga intahe ko iyo turi kumwe aramaze gushinga intahe ko Yesu yamubambiwe nkumva binjo bitabo mu mutima. Muri iryo joro yamaze iminsi wanje yavuze ati je sinzosubira mu rubirizi ntabatijwe
yaciye yigumira hajya mugabo namutahura mbona kumenga ariko aririnda mu kumandanya kugera ikirenge mu ca Yesu nabona yuko umenga ariko aratinya kuzino yohava hari byo mucitaza aca ndamugumiza uko nyene none rero n'ukuri ndashimye Imana ko bwigere ageze ikirenge mu ca Yesu ndashimye Imana ko abaye umukristo akadukurikira natwe kuzogira ngo atubere urumuri abere urumuri bashikiwe inyuma yiwe hari bashikiwe batatu azobabere urumuri hanyuma bindushirize gushima Imana biturushirize n'abavyeyi biwe kunezerwa hanyuma Yesu nabahezagira. Wari ukiri muto nibuka umunsi ndangiza ishure Humanité ndavyibukijwe n'ibintu bibaye nkano umunsi ndangiza ishure tuko turanezerwa nk'uko tunezerwa uyu munsi naje nagabiye nk'ico ugabiwe ico mbona yuko akugabiye Bibiliya iyo ni inkota jewe ndibuka iyo nagiye ngenda ibihugu bitarukanye sinigeze ndayisiga ahantu rero nawe ntuzovuga ati randemereye aho uzoba uri hose uzokwama umuzi yuko ari inkota kandi ari itara uzurikunde murandaba ukungende nayifashe kubera ni ikintu nahawe n'umuvyeyi navuze yuko nzokizigama yakiziganye mu nzu yagitware mu rusengero yagitware n'ahandi kugira ngo kindobe kerereke iyo nzobangira ndiko ndaja hose rero nawe utahure sigitaba guhaye uzora wiseguza aho uryamye canke ushira ahari ushaka menya neza yuko iyo nitaraguhaye igiye kuromekera aho uzoja hose Imana ikongera imigisha. Amen. Shatse kuvuga rero uyo fura yacu ariyo gi mubona ndise nawe akaba imfura yanje nashaka nanya mishingira intahe mu majambo magufi ko byinshi bayivuze ishinga nayo mushingira nuko yavuze ati abavyeyi harageze igihe batsitaza barashavura kubingeso mbi nagendeyemwo muri myaka iheze nukuri kujya bivuze byarabaye mu rugo harabaho umubabaro mu rugo nyina ndabona yuko arushe araheza arambwira ati ndagusavye iyo uri urabe ukungene woza umfashe kurera abana kuko ndabona yuko umwe ari we mukuru ariko arangora navuze ati kuvuze yuko wifuza wo gufasha kurera abana bakaba ari abana bacu jewe ndemeye kuzoza bya dufashe kurera abana kandi kuza kwanje murabona yuko ari Imana yitwa inyishu umwana namusanze nkuko mama we bivuga bimwe narayibonye ariko ivyo nabuye vyose ndashima Imana kubona yagiye byagiye yagira gute biramuvamwo nkuko yabivuze rero mu mucamake noshima Imana shimira n'abagenzi biwe n'abavyeyi bamubaye hafi mu kumuhanura mu kumwereka inzira nziza yo mushikana ahageze kuri no saha nkasaba abavyeyi mwashoboye kuza hano kumutera iteka no gutera iteka uno muryango ko mwumfasha mukakomera amashi
uyu munsi namwe ni umunsi yarwegi kwitangaza nk'ibi bibaye kuri uno munsi muwamugize neza. Turashimira namwebwe mwaje kudutera iteka. Hari benshi bari batubwiye turafatiriwe ntituzi ko tuza kuza, ariko muri abo benshi batubwiye iyo mvugo nibo baje. Babandi batatubwiye tuzi yuko baza kuza sibo tuko turabona, ariko turafise ivyizero haracabona baraza kuza. Nabo nyene tuyagishe hama nukuri turongeye kandi kuvuga ijambo rivuga yuko namwe muragira imanza. Izo manza mugira abo mutumira natwe mutwibuka haba mu manza z'umunezero, imanza z'umubabaro, zose tuzita imanza kuko zose ni imanza. Muri zo zose rero turabasavye nimwe aba muzifise ejo canke irya ejo muze mutwiture mutubwira ati nimuze mutere iteka nkuko n'abandi bazoza kubatera iteka. Murakoze, Imana ibongere imigisha. Mutakaribu uyu n'umuvukanyi. Karibu. Ndabona ibintu hari nzi yuko nza kubona, ariko reka ndabishime uko ndabibona. Reka tugire ko n'ubizanya kice tubwiye. Karibu. Ndanezerewe kuno munsi ko yamusaza wanje abatijwe yakiriye agakiza kandi yavuze kabiri. Hama ndanezerewe ko Imana yere yamuhinduye akibwiza kubatizwa akava mu ibyo byari bimufashe akabivamwo akakurikira Imana. Hama nkuko yarameze suko ubu yarabeze ndamushingiye nahe yarahindutse mu geso zimwe zimwe. Hama akantu mubona ngaha ni shangazi wiwe Machozi akuba muzi niwe akamukoreka nka surprise. Mumvise yabunatsi no mbwira umusengezera wanje ka surprise kamunezera. Mumvise rero wakire aga surprise shangazi Machozi shangazi wawe yagukoreye akunezereje. Hama ijambo ryanje niryo ndanezerewe cyane. Ndanezerewe vraiment. Imana bayizagire. Sashimwe cyane. Amen. Mbere yuko ngira ayidusangiza reka tumuhe ijambo mutamo wacu hajya Papa Keve kugira ngo nawe agire icyo tubwiye. Amen. Haleluya. Amen. Hama nanje mbanje gushima Imana by'umwihariko kuri uno munsi abasenga mu musengere cyane kuko iyi si diplome aronse ahubwo agira gwana urugamba kuko ubusatani yabonye ko amutsitse uburagerageze kuzana ibitero bidasanzwe. Mvuga ati ntitunezerwe ariko twibuke kumusengera cyane kuko ubagira gwane intambara izi na ziriya. Abasenga muje ku mavi
nawe yisengere nk'uko yarahiye. Harya ndahiro yarahiye satani yayumvise ntanezerewe, uragomba gerageze uburyo bwose, ariko Imana isumba byose, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta cyatugerageje kitari cyo kwihanganira. Hamwe n'ivyo Kristo nawe ko yagerageje azogira ikazoducira akanzo. Imana iri kumwe nawe, gusa dushaka kumuba hafi. Murabona ko akiri muto, kumuba hafi no kumuhanura ubimugoye, umuntu amwereka inzira iyi n'iriya. Hamwe data basa n'abari mu rugero rumwe, ubu ugomba uronke igikorwa cyo kumuba hafi n'abavyeyi biwe. Kamico nagomba mvuge tunezerwe, cyasa n'icyo Imana ibahezage. Ndafise mukuru wanje nawe yamaze gushika, yari yakubitiye ruguru mu manza z'impfu, murabizi namwe. Icyubahiro mbanje gushima kubwo umwana wacu Imana yagiriye ubuntu akaba yavutse ubwa kabiri. Numva umenga mwumfasha abantu mwese dukoraniye ngaha tukamuha amashi menshi. Murakoze cyane, yisabaho umugisha. Hama ndanezerewe n'ukuri kubw'umwana. Uwo mwana n'uwacu ngaha nyene mu muryango. Nukuri uyu mwana yaratubereye icyitegererezo cyane kubwo guhinduka kwiwe. Mu minsi hari ukuntu byari bimeze ukuntu ugasanga n'abandi bana muri karitiye nabi wanje mbese nkujya Erihudi barakunda kugendana cyane. Mugabo sinzi nge n'Imana yamwigeretse uwo mwana avuga ati jewe ngomba nakira agakiza. Ibi bintu nagenderamwo ngomba ndabe ingene ibi bintu no bivamwo ntabiheba. Nguko abatirizwa mu mazi menshi avuka ubwa kabiri. Rero hamwe n'ibyo numva umenga icyo ni ikintu twoshimira Imana, tugakenguruka ku umwana wacu Imana yamugiriye neza akaba yavutse ubwa kabiri. Rero nkuko mutama wacu yabivuze, umwana si uwumwe, tumube hafi, wewe umube hafi n'ujya mube hafi. Rero nsanze mwese mwakoranye nk'uko ndabishimye, nkengurukiye buri muntu wese rero yashyitse ngaha muri iki kibanza akaza kudufasha gushigikira umwana wacu yabatirijwe mu mazi menshi. Hamwe n'ibyo rero Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane, Yesu abaha umugisha. Ni byiza, sinzi ariko ari abandi boshinga bafise inshinga ntaye ciwe umwanya batowata bahari. Reka duhe umwanya tugaburire iyo keke ibaye surprise. Tule. Tia, kada konesha. Tia. Unapokutana na kocha tena hadi fanya hivi. Akandi mongeremo. Mama midura ziko atakatana. Jana leo. Amdo kutoka Ego shaya nini? Umwana yinjira mama. amajwi ntacyo tuba turafatana mu kuvuga.
hanyuma nanje umva nezerewe cyane cyane cyane. Uyu ni umwuzukuru, umwuzukuru kabisa. Aha rero ga abantu benshi bazi ko papagi ari uwanje nabyaye. Ari abantu benshi barabizi nko mu Kamenge hoho bazi yuko ari je namubyaye, kuko twarabana kenshi bari bazi ko ari umwana we wanje, n'ubu barabizi, ntabibabwiye ntibashobora kubyemera. None rero abana barancokoza, none bakuze. None rero tweho twarashaje, dusigaye tugenda twunamye. Tumaze kubona umwuzukuru abyawe ubugira kabiri, ngo ubwa kabiri. Kumwe Nikodemu yavuga ati utabyawe ubwa kabiri bishobora kubona ubwami bw'Imana. None rero Imana iragahezagirwa, irabikoze, turanezerewe n'ukuri mu muryango. Reka nyene twumva twishimye, ariko rero uko biri nukuvuga dukeneye kumuba hafi, kumusengera, kamushoboza, Imana ikamushoboza, kuko iyi si ya none hari ibitsitaza byinshi, hari ibigeragezo byinshi bigerageza abana byo ku Facebook, ku marezo sosiyo. Urumva ibintu nyene bitandukanye bishobora gutuma umwana usanga yarasubiye inyuma utabizi. Rero nukumuhaba hafi, kamwereka Imana, tukaguma tumusengera. Ababyeyi bari muri hafi babe hafi yiwe kabisa, baze baramwereka inzira y'Imana uko bikwiye kugenda. None rero nukuri turishimye. Rero icyo dusaba, twosaba n'abatoya biwe ko bo mukurikira bakajana inzira mukuru we yajanye, kuko natwe rega ababyeyi ntacyo tutakoze. Ibi bintu bibi urabona, twebwe ababyeyi twarabwiwe ijambo ry'Imana, kandi ntitwaribwiwe n'ababyeyi bacu. Ni Imana yadukunze, iradukunda, tubyisangamwo. Hanyuma twebwe abana tubyaye turagerageza kubashyira mu ijambo ry'Imana. Nubwo bigoye muri iyi si, nukuri umwana yumvise ijambo ry'Imana, nahagenda yivayanga, hariho agatima kagaruka kakavuga kati yamara rero. Hamwe n'ibyo rero najyasengesho ry'ababyeyi, tukaguma dusenga, ugasanga Imana iramuzungurukanye, aragarutse. Rero nukuri cyo novuga, nukuri mushishikare kumuba hafi uyu mwana, kuko aracyari muto, ntibyoroshe. Ariko nizere ko bizokunda, hamwe nuko mu mwanya wo kujya kumviriza ijambo ry'Imana, kandi mushishikare kubimukundisha. Uyu ni wazovamwe ikintu, zosanga avuyemo pasiteri, bishope, ba representa legale, kuko ibanga ry'Imana ni rirerire, ntawe ubizi. None rero hamwe n'ibyo nukumusengera no gushishikara n'umusengera. Hanyuma rero nanjye ndishimye nukuri. Imana iragahezagirwa nukuri, yongere ihezagirwa. Nuko murakoze, Imana ibahezagire. Amen. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.